Ibihe byiza cyane mwebwe mwese abakunzi ba Utamu podcast. Nitwa Suleiman niyo nkuru tugiye kuganira ku mahiganwa abiri yo mu mugabane wa Buraya. Ni English Premier League yo mu Bwongereza ndetse na La Liga yo muri Espagne. Ni higanwa amahiganwa yose yo mu cicaro ca mbere kuri mu mupira w'amaguru muri ibyo bihugu bibiri. English Premier League ntiganwa rikinwa n'imigwi 20 hariya muri mu gihugu cy'Ubwongereza, mu gihe imigwi ine ya mbere yitabiriye ihiganwa rya UEFA Champions League buri mwaka, ine nayo ya mbere muri Espagne nayo nyene yitabiriye ihiganwa rya UEFA Champions League buri mwaka, naryo rikaba rikinwa n'imigwi 20. Muri ayo mahiganwa bigaragara ko impinduka z'imigwi twari ibikombe zigenda zitandukanye, kuko mu gihugu cy'Ubwongereza usibye nk'ino myaka 10 twavuga ko hagaragaye umugwi wa Manchester City cyane, ahandi hose wasanga ari umugwi uhindagurika, ukasanga uyu mwaka ritwawe na Manchester United, uyu mwaka rigatwawe na Arsenal, haraho wasanga ryatwawe na Liverpool, haraho wasanga ryatwawe n'indi migwi itandukanye. Mugabo ugiye kuraba muri kino gihe Manchester City niyo yabaye nk'idomina ihiganwa rya English Premier League, naho uno mwaka twavuga ko ryabagoye cyane, na cyane ko kugeza ubu umugwi wa Liverpool biboneka ko amaze gushiramwo gap nini ya difference y'amanota menshi cyane. Mu gihugu ca Espagne muri kino gihe imigwi iriko irasiganwa ku gikombe ca La Liga n'umugwi wa FC Barcelona uri mu kibanza ca mbere, Real Madrid mu kibanza ca kabiri, ndetse na Atletico de Madrid, aho bigaragara ko kandi iyo migwi ariyo isanzwe itwara ico gikombe cyane muri Espagne. Ni kubera iki rero umuntu ashobora kushira ku munzani akagereranya iyo migwi ayo mahiganwa uko arabiri. Ayo mahiganwa gituma abantu bayagereranya nuko turavye nko mu bino bihugu byo muri Afrika, ibihugu cyane bivuga ururimi rw'icongereza, uzosanga bikunda gukurikirana ihiganwa rya English Premier League, mu gihe ibihugu navyo bitahura ururimi rw'ifaransa rimwe uzosanga bakurikirana ihiganwa ryo mu Bufaransa, aho novuga nk'ibihugu byo muri West. Ariko mu karere ka East African Community ibiharuro canke se ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko ihiganwa rya English Premier League ari ryo higanwa rikurikiranwa cyane gusumba yandi mahiganwa, na cyane ko ari ryo higanwa abakunzi usanga bakurikirana imigwi itandukanye cyane. Aho novuga nko mu gihugu ca Uganda, aho bavuga yuko umugwi wa Arsenal ufise abakunzi benshi cyane, umugwi wa Liverpool ufise abakunzi benshi cyane, umugwi wa Manchester United ufise abakunzi benshi cyane, ndetse na za Chelsea, aho akashaza muri imigwi ya Manchester City ifisemwo abakunzi. Mu gihugu ca Tanzania umugwi wa Arsenal, Manchester United iri mu migwi ifise abakunzi benshi cyane muri ico gihugu. No muri Kenya niko kuko imigwi ya Arsenal, Manchester City, Liverpool ndetse na Chelsea usanga ari imigwi ifise abakunzi benshi cyane, ariko bikagutangaza usanze mwo n'abantu usanga bakunda umugwi wa Tottenham Hotspur. Mu gihugu cy'u Rwanda niko kuko abantu benshi bakunda Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City n'abakunda za Tottenham Hotspur. Hari nabo uzosanga bakubwira ngo jewe nkunda umugwi wa Leicester City bivanye n'ibyo wakoze 2016 ndetse no muri kahise kawo, bivanye nuko bagi baramura abakinyi batandukanye. Munyemerero tugaruke kucerekeranye n'igituma aya mahiganwa abantu umuntu ashobora kuyagereranya, ndetse kanavuga yuko ihiganwa rya English Premier League ari higanwa riryoshe linakunzwe gusumba ihiganwa rya La Liga Santander. Impamvu ya mbere nuko iyo migwi ayo mahiganwa iyo yashize ku munzani usanga nahakinwa n'imigwi 20, imigwi yose ntabwo ihiganwa irondera igikombe ijana kwijana. Nko mu gihugu cy'Ubwongereza ugiye kuraba hariho nk'imigwi igera ku 8 iriko irahiganwa irondera igikombe ca English Premier League. Aho twavuga nk'uno mwaka hari mu myaka heze warabona ko Manchester United yabari idomina cyane muri za 2003 2004 na za Arsenal, ariko muri no myaka Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Man U, Nottingham Forest yiyongereyemwo Leicester City, Everton, usanga ari imigwi yose ibiharanira kuba yotwara ico gikombe. Mu gihe muri Espagne yugiye ukaraba usanga ari imigwi 3 toujours CBR, Real Madrid, FC Barcelona, Atletico de Madrid, mu gihe za Valence, za Real Valladolid n'iyindi migwi usanga ihiganirwa kurondera uko yoja gukina inkino zo ku mugabane wa Buraya. Aho ndavuga nka Europa League canke se Champions League, ndetse n'ico no kwita kurondera classement iri favorable mu gahata yo gutwara ibikombe. Niyo tugiye tukaraba neza dusanga iyo migwi itwara ivyo bikombe yawe bikinirwa muri Espagne, ntitufate ibikombe cya La Liga, uzosanga imigwi itwara ivyo bikombe ari umugwi bitande Real Madrid, Atletico de Madrid na FC Barcelona. Ari nayo mpamvu abantu bahera bakavuga ngo ihiganwa rya La Liga ni higanwa usanga ari dominé par 3 équipes, Atletico Madrid, Real Madrid na FC Barcelona. Bantu bakacavuga bati ni gute iri higanwa ritarimo equilibre, kuko umugwi wose ugiye guhura na Real Madrid ni gakugenda uvuga ko Real Madrid igiye gutsindwa canke se ishobora kuba iza gukina igatakaza urwo rukino, mu gihe
umugwi ugiye guhura na Atletico Madrid muri ya migwi mito mito mu binyemere ndabigarukeko yindi ntavuze usanga bose bagenda bihonyora ko bavuga bati umugwi wa Atletico Madrid ugiye kuronka amanota mugiye kurundi ruhande mu gihugu cy'ubwongereza Pep Guardiola ku munsi wa gatatu yarabitangaje avuga ngo tunezerejwe no kuronka amanota 3 tunezerejwe no kuba dutsinze urukino inyuma yuko Haaland yari yigenjeje neza cyane agatsinda igitsindo ku mugwi wa Tottenham Hotspur ariko aranavuga ngo ntawe uzokora amateka yo gutsinda kuronka amanota 100 mu gihe Jenzo ba nkiri mu buzima cye ntabyo ndabona ati ntawe uzokora amateka yo gutwara ibikombe bine yikurikiranya ariko ati kuva nagira ngo rino higanwa nabonye impinduka za rino higanwa aho usanga umugore wose ushobora gukina urondera amanota ndetse no kuba wona twara igikombe aho rero niho cyoheruka avuga ngo nimba umugwi wa Arsenal umaze imyaka 3 ugwana no kurondera igikombe Liverpool ikagwana no kurondera igikombe Chelsea ikaza ngigwanira igikombe iyo umugwi wa Nottingham Forest ukarondera igikombe Newcastle ukarondera igikombe Tottenham Hotspur ukarondera igikombe ibyo bikwereka ko iryo higanwa rya English Premier League ririmwo icyo twokwita akanovera na equilibre kuko umugwi nka Tottenham Hotspur gukura amanota kwa Nottingham biba bigoye cyane gukura amanota kwa Everton biba bigoye cyane Manchester City guhura n'umugwi nka Southampton bakabakura amanota biba bigoye cyane itimini zikorezami ihiganwa ry'abongereza ni higanwa ari we wese agenda avuga ngo tugiye gukina ntabwo tugiye gutora amanota mu gihe muri Espagne atari kuba byifashe mu gihe uravye nko muri English Premier League uzosanga imigwi iri muri middle class niyiri hejuru usanga ari imigwi yose imeze nk'ibanga baganyigwanira ibyo bibanza reka ndabaye nk'akarore nk'ubu kugeza ubu umugwi wa Chelsea muravye klasema yawo aho uri mu akano kanya nuko usanga utari kurasumbya amanota menshi umugwi uri mu kibanza ca kangahe c'8 canke c'9 mugende muri umugwi wa Manchester United uyu munsi uri mu kibanza ca 10 na kangahe mu gihe ubwikora muri Espagne nta gihe uzobona umugwi wa Real Madrid hageze ku munsi wa 28 canke 27 uri mu kibanza ca 10 canke ca 18 ibyo ntibiherutse kubaho muri no myaka ya hafi ari niyo mpamvu abantu bakurikirana umupira w'amaguru bakubwira ngo impamvu abantu bakurikirana iryo higanwa ry'ubwongereza gusumba higanwa rya Espagne nuko ari higanwa uzosangamwo uguhangana cyane gusumba ko icyo habaho icyo no kwita kwiganza kw'imigwi imwe biri muri Espagne nk'umugwi wa muri Espagne uzosanga umugwi wa FC Barcelona Atletico Madrid na Real Madrid ari imigwi ifise kwiganza muri iryo higanwa ndetse n'ibyo bikombe gatwagwa n'iryo higanwa icyo ngiye kubaza abantu nibaza ko kuva twebwe tutangaho gukurikirana umupira w'amaguru abantu bari mu myaka muri generation y'imyaka 25 mwaka 30 uzosanga ari bake bazi umugwi nka Valence utwaye igikombe cya La Liga uzosanga ari bake bazi Atletico Bilbao itwaye igikombe cya La Liga itimini ziko rero ihiganwa rya Espagne aho litanga kanovera cyangwa se litaryohera abakunzi baryo nuko uzosanga ari higanwa y'imigwi igera kuri 3 cyane so bref reka duhereze muri buno buryo ubushaka gukurikirana ihiganwa burya nturaba ibyo byonyine cugenda urabe niyo migwi iri muri Espagne ese n'imigwi ngahe itanga abakinyi mu mugwi serukira gihugu canke mu migwi serukira gihugu na cyane ya migwi ibiko makomeye ku mugane wa Buraya ku mugane wa Amerika ku mugane wa Afrika yugi yukaraba muri Espagne mu Bwongereza naho ucuraba nk'imigwi itanga abakinyi mu migwi serukira bihugu bisigura ngo aho naho cugenda ugakompara ukaraba ihiganwa rikomeye nirihe by'ukuri that's why rero abantu benshi bagenda bagakonfirma bakavuga ngo ihiganwa ry'ubwongereza niryo higanwa riryoshe kandi ririmo equilibre harimo ukubangabanganwa cyangwa se uguhangana gukomeye gusumba muri Espagne hanyuma abantu baravuga ngo akantu kerekeranye na tiki-taka ntabwo ari byo muri Espagne kuko turavye nk'umugwi wa Atletico Madrid mu pirikina ntabwo ari tiki-taka turavye za Leganés ibintu zikina ntabwo ari tiki-taka ariko ugiye mu Bwongereza Arsenal ifise umupira wabo demonstration umugwi wa Manchester City ufise demonstration zabo umugwi wa Liverpool ufise ngene ukina umupira umuntu wese kabona tigitsinda bagisinza bacubatse ari nayo mpamvu tuvuga ngo ihiganwa ry'abongereza riri hejuru y'ihiganwa ryande rya La Liga yo muri Espagne abantu nabonye bamwe nuko batabitahura harakajambo gakunze gukoresha ngo La Liga ni competition des incompetents no kuvuga ni competition yitabirwa n'ibigwi myinshi itari tayari guhiganirwa igikombe bagiye gukinira ahubwo babitabiriye ihiganwa kugira ngo bashobore kuronka izo klasema ariko batagiye guhiganirwa igikombe mu gihe abandi bitabiriye ihiganwa bagiye guhiganirwa igikombe donc en English Premier League bobo bari ce sont des compétents baba bari mu iryo higanwa kuko bose bahatanira igikombe 100%. Les amis ofisi cyo uvuga irisho utangaje nawe cyo vuze mbe bwo bakunda cyane ikibazo nababajije ni iki muze kwigarukako ni ikibazo cerekeranye na volleyball mu gihugu cy'u Burundi murayivuga ko iki ubwo shize ko point d'interrogation nibaza ko nange muraca mutanga inyishu volleyball ugwega iri ko mwaka ino gihe nuruhe rwego rwa volleyball uno mwaka cyangwa se mwino myaka ya hafi iki nico kibazo ndababajije muraza kunyishura muri commentaire twiganirire namwe tuzoyigaruka ko nayo nyine tikore ko analyse les amis
Suleimani niyo nkuru indimbura aha ni muri Utamu podcast. Mwakoze cyane.